ushaka kuraba umukobwa ukuntu yambaye ugaca umuha iyindi image. Nta muntu yambara kiri ibintu by'amajipo y'amamini canke nk'umwigeme yambaye ipantaro nk'uko twazambaye. Ko mbona twobikora ni ukubahimiriza nta kindi twobakorera. Bon, premièrement nuko babanza bagatahura yuko kwambara impuzu ndende ari vyiza cane, kubera ko bituma uca na hahandi utociye, kuko nta hantu ushobora kugenda ukapanga ati nguma ngende kwa naka, mugabo wibutse impuzu wambaye bigatuma utojayo. Nonga basi ku mashuri ukavuga ati ngiye kuraba nka dore kore, mugabo ivaye n'impuzu wambaye wari unamukeneye wanashaka gose, bigaca bifata yuko uwo munsi wandira ukazogenda kumurondera bukeye bivaye n'impuzu wari wambaye. Ni zihe nyambaro zitatu ushobora kuvuga ati bon iziya nizo zihari kugira ziho zatitura akaranga n'imico y'ikirundi? Nyambaro zitatu abakobwa musigaye mwambara. Bon, premièrement ipantaro y'amaderisho ugasanga yani ifise ideshire yewe gawe imwe yatari. Bon, ugasanga nk'akajipo kagira ngaha. The first of all things I got for today, of course, I'm a friendly counsel in front of you, Mr. Believe, Mr. Dream from zero to hero. I love what I do and I do what I love. Mr. Professional Generation 20. If I am losing now, I can win tomorrow. That is all I want. Let me pushing you in another level because I'm the one and the only in this game industry. +257. Live the life you love and the love the life you live. If you love me, I love you too. If you hate me, I don't care. Ndi kumwe n'abamiss babiri. Bigeme baserukizi b'intara ya Muyinga. Première dauphine na deuxième dauphine. Umwe yitwa Panuela Ingabire. Kimanzi wibwiye kwanza wewe. Ni Panuela Ingabire première dauphine Miss Muyinga. Wibagiye kuri première dauphine. Birashika. Okiyama kurundi ruhande ndi kumwe na deuxième dauphine Alweso Alwe. Ndakura mu kitu. Meze neza. Yego. Amakuru y'imisi. Neza. Wamerukana na Panuela? Yego. Mwerukana ryari? Geje. Okay, bon, uno musi tubatumiye nk'abigeme baserukizi baje imbere kugira ngo baserukiye abandi bigeme. Ni kuvuga ko hariho amaproje yabo bari bafise bashize imbere y'abantu yuko bagomba kuzoshira mu migambi. Ni kuvuga ko hariho n'ibindi bintu bagomba guhanurira abajeune bagenzi babo nk'abakobwa cyane cyane. Bon, topic y'uno musi ati niye topic y'uno musi ivuga ngo tugerageje kuraba inyambaro z'abigeme muri ino myaka cyane cyane uko usanga bambara bari muhira kwishure ku kazi je sais pas. Mbega ntiyo bari kimwe mu bibiko biratuma imico n'akaranga y'ikirundi biriko biratituka surtout les filles kubgaye buvuga kwiga. Bon, iyo sije nziza vraiment nziza. Hama nibaza yuko premièrement kuri jewe inyambaro y'umuntu ntimudefinisa. Mugabo mu mico y'ikirundi iramudefinisa. Mudefinisa gute mu mico y'ikirundi? Ba, mu mico y'ikirundi abarundi ushaka kuraba umukobwa ukuntu yambaye ugaca umuha iyindi image ukamwiyumvira uko atari. Mugabo réellement ibyo ariko uriyumvira atari ko biri. Iyo ni imico y'ikirundi nyene nuko bimeze mu mico y'ikirundi. Ariko ngira nko hanze ko amakutima ataramwe bashaka kubyambara nyene ntagere na kimwe bibabwira ntagere n'ukuraba. Ni gute ushobora kubona umuntu yambaye inyambaro ukaca umuha iyo yindi image? Nihe image ushobora kumuha? Mara yanje gusa nyene ashaka kubona nk'umukobwa ukabona ati irya nyambaro yambaye vraiment ntimubereye nk'umurundi kazi. Gaca ushobora kwibaza ati peut-être ko yambaye kubera ibi canke biriya. Bon, tufate ngo bari umupitsi n'ibyo. Gaca bibaza ko ari byo bakora pourtant si byo usanga ariko yikundira kwambara. Bon, cyangwa asanga n'ibyo pourquoi pas. Ndagarutse ata part bifata gute? Bon, mbona ari ibintu bivaye n'igihe tugezemwo. Ni bisanzwe kuko ni ibintu tubona mu televiziyo n'ibyo muga dusubiye kera si byiza kubera ko nta muntu yambara kiri ibintu by'amajipo y'amamini canke nk'umwigeme yambaye ipantaro nk'uko twazambaye. Donc umwanya nyene biba byiza bivaye n'ikintu umuntu yabyambaye ashatse gusigura. Ni byari biba byiza ikintu aba yashatse gusigura ku bwawe niki? Bon,
urashobora kuba vyambaye kubera ko ubikunda canke mubona ati izi nizo mpuzu dushobora kuronka twese wenda ko ikanzu ndibaza ntizibuze mu Burundi. bon bana nka pana ashobora kwambara ikanzu y'imini mugaje nta no kwambara mugi ipantaro yambara nawe akayambara cyadu préférer kwambara iki ipantaro kuko udashobora kuyambara ipantaro ashobora kuyambara ikanzu y'imini bon ipantaro kwemera ku muntu okay bivanye n'ukwemera kwawe uwemera gute cyangwa umuntu kwambara gute bon jije kwemera kwanje ikanzu ngufi ntiyemera ubwandi na disinda nayikunda yani mpamvu y'into yambara gusa yo kurira ko yo kwambara ipantaro hano yambara dufata kwambara iki ipantaro mwese magarutse ko ngo wewe wavuze ko ngo arivyo tubona ngo ma television sibyo ni kuvuga ngo turiko tuba mu buzima atari ubwiwacu sibyo ko tuba mu buzima bw'abazungu two tuba mu buzima bw'abanyamahanga mbega kugira ngo dushobore kugarukana imico n'akaranga ku Burundi mwebwe muri abigeme baserukizi sibyo mwaje imbere kugira ngo mushobore guserukira abandi kumbure mugarukane imico n'akaranga k'igihugu cyacu Burundi ndetse n'ibindi kugira ngo hari abari bafite ama projet yo kugarukira abakobwa batwara amada canke kubafasha bakiri ku ishure Josepa uno musi rero ku mico n'akaranga k'igihugu cyacu Burundi urashobora kuvuga ati mbega ni gute dushobora gukora kugira ngo tugarukane imico n'akaranga k'igihugu cyacu Burundi kuko nimba koko ukunda igihugu cawe cakwibarutse uravuga ati hari ibintu biri kubayatituka ni gute twobigarukana ku bwaho bon biragoye muga tugerageza kubera ujya bavuga ngo igiti gikorwa kiri gito umwana ashobora gukura yambaye impuzu agera amaze gukura umwobirije kuyambara igera hasi ntibibaho donc je fata ama procédure ndende ngo byumvishe abantu yuko twashobora kwambara kuko deja kera twambara impuzu z'ibiti kugira umubwiye ngo wambara impuzu z'ibiti no bivaye n'igihe tugezemo wapi panera kubwa bajewe jengere no tikuriya kote ya swala n'inyisho yanje n'inkiyo nyene gusa urumva ntushobora gufata umukobwa afite 20 ans 22 ans ngo ukamubwira ngo izo mpuzu zihebe premièrement si uzimugurira none uca umuha izindi aho nye ababikwemereye acabwira ati genzanere izinkwiriye gusa n'ukubwira nuguhimiriza abavyeyi bariko bararera muri no misi bamenye ingene barera abana babo ingene bamenyereza kwambara kuko bon jewe sohotse muhira nkabona papa na mama baranyemereye ko ngenda mugabo bambwiye ati oya ntushobora kurengana wambaye iyo mpuzu nitegeye kuca nsubira inyuma soti nkabiyongiye canke nkahindura iyo mpuzu rero abavyeyi nibo bafise uruhara runini muri ico onye bamenye ingene barera abana babo ko umwana uko umureze niko akura uno musi wewe canke uyu unya mama arashobora kuvuga ati riha kwambara iyi mpuzu ntureke kuyambara kubera ko we uyikunda sibyo hariho n'ibintu dukora mu buzima busanzwe mama canke papa ashobora kumbuza sindike kubikora ni kuvuga ko ni jewe nyene ubwanje ngomba kugira mbega niyumvire nkore gute bigende gute kubgawe ugerageje kuraba sibyo vyukuri ni gutitura imico n'akaranga k'igihugu cyacu Burundi niye mpanuro ushobora gutanga kuvuga ati bon vyogenda uko unya ahubwo tubikora ukunya kugira ngo bishobore guhinduka sinzi mugabo jewe uko mbona bo bikora kugira bihinduke twobikora uko nawe uri merci uko mbona twobikora nukubahimiriza nta kindi twobakorera conyene kuko ntewe mukura ukamwumvisha ko umukobwa mwiza w'umurundi kazi naho ba wikwije ububerewe basha ububerewe ahubwo umuntu wikwiza rero ni wabegwa de plus kuko umuntu wese aramuravuga ati none hajya yanyegeje iki ukacugira nyene yo kumenya nkiriyo urumva mugabo vuma niyo nyambaro nziza biraguhesha agateka urarengana ukabona kirya mukobwa n'umufasoni mugabo wambaye jipigera agaca ngaho muri ville n'importe qui ashaka kuba yo kuvugisha kubera yamaze guha ya image udafise rero nimba ukeneye kwirespecta ukeneye novuga gute kwihesha agateka raba no mu byo buri kurakora no mu nyifato yawe mu byo ukora kubera uri muri societe uriya arakubona no kwicira inzira
ubuze ngo no kwicira inzira ku bwawe nawe niye manu ushobora guha abandi bajene bagenzi bawe surtout les filles navuze surtout les filles ushobora kuba hati kugira ngo nidukomeze dutitura imico nakaranga k'igice cy'u Burundi nuko twobikora inzira yahagufuna tushobora kwikora kuko we mama warashobora kuzi ikintu ntuyerekeye gikora ariko wewe nyene ufise twayo kuvuga ati reka nkore ibi habwo mpindure nimba koko ukunda igihugu cyawe niki kintu ubona ushobora gukora. Bon premièrement nuko babanza bagatahura yuko kwambara impuzu ndende ari vyiza cane kubera ko bituma uca na hahandi utociye uko nta ushobora kugenda ukapanga ati nguma ngende kwa naka mugabo wibise impuzu wambaye bigatuma utojaye. Uvuga ati je vraiment nambaye impuzu sinshobora kujaye. Bon urabona dufate bashaka ndako nka service dufate nonga basi ku mashuri ukavuga ati ngiye kuraba nka dore kore mugabo ivaye n'impuzu wambaye wari unamukeneye wanashaka gose bigaca bifata yuko uwo munsi wandira ukazugenda kumurondera bukeye ivaye n'impuzu wo wari wambaye. Ico rugomba guhanurira abajene nk'umwigeme muserukizi donc uhari kugira ngo userukire abandi bakobwa niye mpanuro ushobora kuba. Bon kwambara impuzu ndende ntubumenje cuno bahanura nuko bazambara impuzu zibakwiye ubwabo nyene bavuga ati iyi nye sinotinya kwicana kwa naka kandi sivya bindi mvuga ati akayaga karisha ngenda kumanura ukambaye kumbe ko uyambaye apana guma wikanga umwana umwanda hurandi gisanga gusa tuba tukizanye ko turi relaxa ukambara nyene akantu kagufiye akaguha akayaga nyene kakumve rega nimba ba dufate uvuze ngo kwiha akayaga ndagutahura Nuzavu tuja kuri plage wambaye ibitenge oya hariho tenujana kuri plage hariho tenujana muri piscine urumva ntuzofata ino jeans yanje na kano gapira ngo kubera wavuze imico ngo reka aje muri piscine ni mico kwambara ukundi vyiza turazi yuko kwanza amapatara y'abahungu sivyo mwegabwo sinzi yagituma mbara n'amapatara oya antuka navuga ngo sinahenye mugabo handambaye nta namwe ntoje urumva rero iteni sikuvuga ngo ufata ngo DPS ngo zitemberane muri ville ya umva teni uyambara nyene bivaye naho uri reka abazungu nimba ubona bigira mu mabara barambaye amabuci kopa n'utusange ko unye niyo klima yawe nimba none hashushe gose yego harashushe mugabo we ko wambaye uko kweko ni ubwato wambara mufise umubiri umwe abahuga murashuyirwa gose ari oya bon nize nyambaro zitatu ushobora kuvuga ati bon iziya nizo zihari kugira ziho zatitura akaranga n'imico y'ikirundi nyambaro zitatu abakuga musigaye mwambara. Bon premièrement panama deshu ugasanga yani ifise ideshire yewe gawe imwe yatari bon ugasanga mpaka jipo kagira ngaha kakamiliyeni sana pana bicu bwa ngo naha aha yindi ugasanga warengeje iyindi nayo nikavuga umurongo kandi tukagenda mibarabara urishanye no vutesa ke atari vyiza nawe je nizo nyene nizo nyene nayo madeshera nyene amadeshera aratandukanye hariho deshera nyene yo uraba nyene ukabona ati nkamuye n'umuvyeyi noca niyahura mwavuze mwese inyambaro ngo hari inyambaro mwibagiye sibyo turetse basi gutitura imico nakaranga y'igihugu cyacu cy'u Burundi haro no gutirimutsa abantu sibyo cyane abahungu muradutirimutsa barabatirimutsa gose rero ariho inyambaro ahubwo asike biharaje cyane ndabibona kuko mfite abagenzi b'abakobwa ndahariho abo mbona cyabo duhurira mu mabarabara hari inyambaro asike biharaje yo kwambara bakambara sinzi ko ari kwiholaxa nyene nkuko muri ko murabivuga yo kwambara mugabo ntibashire mu sutsi kubwawe nk'umuntu usanga yambaye atashize mu sutsi kasamba nga yambaye singlet gusa sibyo mugabo gasanga ndazuramaze kwibona ubiheye maji bon cambe coco ntabayibasha kuri kuragenda guma mumba baremba hari usanzwe abikora mugabo vraiment ntuba wibasha babimenye kwiyuba il est vrai que je crois wabonye kundi muntu mugabo cengo kayaga kagucemo nyene mani ya insi ntabuntu burimwe banera kubgawe vuga kwiki ranwenge
ego ndabibona n'ukuri gusa je byanye nimba gafata ngaha kakagera ngaha nana kimwe akuvuga kuba gafata basingahanya kakagira ngaha ugasanga nako yambaye oya none si tyo tupira tutunuze oya ego hajya abayambaye hari n'abandi usanga basi nturabona basi umudada usanga yambaye isengere gusa mugabo ukabona ko atakindi kintu yambaye indani none ari fier yiwe ijya muzu bivana nuko wowe wimereye bivana na poitrine yawe ngene imeze nihe poitrine uba ufise si umva wemerewe kwambara kujya anya ntabyo nzi n'ukuri gusa kuri jewe ntabyo nogira sinzi impamvu bavyambara ko je ntabyo nambara antake abigeme baserukizi nizihe impanuro mushobora guha abakobwa uyu mukobwa yiyubashe niyambare tout simplement yumve ko yambaye yumve ko yikwije simaka ngo wambare ngo ijipo igera hariya anyo nawe kwambara ijipo igera ngaha ba wikwije wambare kame impuzu ubona ko ziguhesha iteka ariko yuko ku ishure bababuza kwambara amajipo agira ngaha ishure n'ishure harya uri musi y'amategeko y'uwundi muntu ngaho uri musi y'amategeko y'igihugu gusa ijipo igera ngaje bisanzwe naho bari ngaha n'ibisanzwe abakobwa ariko baranyumviriza n'inyambaro iri mu bintu bimwe bimwe tubivanye n'imico y'ikirundi ibadefinisa donc nimba uzi ko uri umwigeme w'umurundikazi umwigeme uzi ko ufise indero ego n'abazambara si kuvuga ko ata ndero bafise mugabo wambara ibintu biguhesha agateka uca harya bakavuga ati rya n'umupfasoni ntiwambare nyene ibintu biri bizarre ubone ko n'importe qui ashaka kuvugisha ko iyo nyambaro yawe oya mu bisanzwe nyene mu respecte bivanye n'ukuntu muba mwambaye niho n'abandi bantu babarohiza babaha agaciro nibatse ko ari ivyo Swalehana kubwawe cyane neza kuvyavuze impanuro nawe ziwa kuko wewe ni wewe uyu no yubonye impanuro yawe ushobora guha abajene kuba kubambara izo nyambaro niyo nyene kuvyo ndavuga byose biza gutona nyene kubera ko nkuko twavuze barambara impuzu ugasanga donc ashobora no kuba unatashe bivaye n'impuzu wambaye ugaca kubaza umukozi papa ari muri sale umva yuko ari muri sale ugacuranda yindi minyuro uza gushiramo ku buryo yaho umuza kubonana wayihinduye ndumva ari impanuro niyo nyene kwambara impuzu umve ko umuntu wese akubonye atakibazo ni abamisi babiri bo mu ntara ya Muyinga baserukiye intara ya Muyinga babaye abadofine nitwanse ibakwe ryo kuronka miss yabaye wa mbere ariko abana badofine akabazo reka amatsiko ari kuri mwebwe bivanye n'ingene mwaserukiye abandi bakobwa wewe ukigenda muri miss nibiye bintu wiyumvira nk'ikijamu premièrement navuga ati reka ngende gukompeta n'abandi ndabe nyene nanje aho ivyanje bigera premièrement ndabe amashance yanje agera ndabe ko nivyo noba nshaka vyokunda washaka iki ndashaka iki ndashaka bijya nyene navuze ndashaka ajya ama projet nashaka guserukira abakobwa bo mu ntara ya Muyinga nashaka nabo baronke aho boca kugira ndabavugire basi eko nawe kubwawe umunsi wa mbere bagira communique y'ibintu vya Miss Muyinga nikiye kintu washitse wiyumvira ukija kwiyandikisha washaka gushika kuki ijambo nuko ryajya mbere ngiye muri competition numva yuko nyine no genda ati kanje kwipima nanje ndabe yuko hari kintu